amahoro kandi turakomeza hamwe n'urugendo rwacu ko kwitegereza kuva mu itanguro gushika mu byarishwe Yohana ingene Imana yagihishuje bijanye n'umuziki n'indirimbo. Turi mu gitabo cyo guharura ntabwo turahava mu kiganiro giheruka twari ko turaraba ingene Imana ibwira Mose gucura ibicurarangisho byitwa inzombete canke inzamba canke trompete. Hanyuma twarabonye ko byari bifise intumbero ikomeye gose izoguma ikoreshwa mu bice by'imbere tuzoguma tubona, ariko kandi aho Yesu Kristo azogarutse gutora ishengero yuko Imana ari inzamba yayo izovuza. Kuno munsi reka turabe mbega Imana yaje kubabwira ibijanye no gucura inzumbete baciye bahaguruka barafata urugendo. Hari vyabaye imbere yuko dushika ku gice cuno munsi baridodomba kubw'ibibagoye, hama uhoraho arica abidodomvye. Igitabo co guharura niho tubona Imana vy'ukurije kubabwira bizobashikira nibatumvira n'impera izotanga kubazumvira. Imana ibishitsa baridodomba, hama Imana iragirane irabahana. Ariko kandi bamaze kurunka batasi bakagarukana inkuru y'incavutu, hari abantu babaye ahantu batizera, hama Imana nabo iragirane irabahana. Gatatu tubona Kora, Datani na Abiramu bagwanya Mose, hama Imana irabakosora. Kwidodomba ntivyagarukiye ngaha, n'igice ca 21 baridodomvye, hama Imana irungika inzoka z'ubumara kubwo kwidodomba kwabo. Muri kino gice rero ca 21 niho no musi tugiye kuraba kubijanye n'indirimbo igihe Abisirayeli bariko bararirimbira iriba. Ku murongo wa 16 gice ca 21 guharura ngo bavayo bashika Iberi, aho ni hahandi Iberi uhoraho yabaririra Mose ati koranya abantu ndabaha amazi. Abisirayeli bagaca baririmba iyi ndirimbo bati dodobiza wariba nimurivugirize impundu. Iri niryo riba ry'imbwe n'abaganza, abakomeye baganza abantu bimbishije inkoni yo kuganza n'inkoni zabo. Aya majambo tuza kuyabona umwanditsi agerageza kwerekana bavuye ahitwa Iberi, akaca yerekana ko ari uhoraho yabaririye Mose gukoranya Abisirayeli kugira ngo abahe amazi. Turibukanya ko bari mu bugaragu, hanyuma bari banyotewe. Amuhoraho amaze kubwira Abisirayeli ngo abegeranye, amaze kubwira Mose ngo yegeranye Abisirayeli, niho baca baririmba ino ndirimbo dudubiza wariba. Iyo niyo ndirimbo baririmbye, ariko kandi umwanditsi cyongera ko mu byo baririmbye harimo nimurivugirize impundu. Tumvikana iryo bavugiriza impundu yari iriba. Reka rero twitegereze ibintu bigize ano majambo. Bari mu rugendo baja mu gihugu cy'isezerano, ariko bamaze kutizera byatumye bibafata imyaka ishika 40 kugira ngo bashike mu gihugu cy'isezerano. Uko urugendo rwagiye rubamerera byaba bivuye bwa mbere kutumvira kwabo. Kigiye babuza amazi, Imana irasezerana ko ibahereza amazi. Bamaze gukorana niho tubona baririmba ino ndirimbo. Turabona mu bwa mbere gukorana kw'abantu. Mose nk'umurongozi yarashizwe imbere y'Abisirayeli, tubona akenshi Imana ica kuri we, hanyuma agakoranya abantu. Mose yari igeranyo ca Kristo, ariko kandi natwe twarakoranirijwe muri we kuva umunsi twizera. Hanyuma bwa kabiri hari isezerano Imana isezeranye kugira ibakorere, rifatanye no kuza kubahereza amazi. Usomye mu maversion atandukanye mu ndimi zitandukanye z'aya majambo tuza kubona
hari abaza gukoresha dudubiza wariba ni muriririmbire. Mu Kirundi naho baradufashije bavuga bati ni murivugirize impundu. Indirimbo tuza kubona ifatanye n'iriba rigirene ritange amazi. Hanyuma ukuririmba bifatana na rino sezerano Imana ibasezeraniye. Hanyuma ubwa gatatu Abisirayeli bararirimba. None impamvu baririmbye ni iyihe? Kubera ko basezeraniwe amazi. Hama baririmbye ico baririmbye iriba. Twitegereje amajambo agize indirimbo tuza kubona ukurimba kwabo ko ari guhagaze kwiriba. Umuntu ariko aravyiyumvira ngira twaba twiyumvira ya korasi ivuga ngo twaje kwiriba mwami, twaje kuvoma, tudubiza amazi tuvoma. Niyumvira yuko umuririmbyi yanditse kano karirimbo yuko yariko yisunga ano majambo. None by'ukuri tugaruke twegeranye turabe ku majambo agize indirimbo. Kino gihe na cyane cyane muri nasezerano rya kera tubona Imana mu kwihishura kwayo igenda irakoresha ibifashisho kanaka. Turabona kuri Mose ikoresha igisaka caka umuriro. Ako kandi ku Bisirayeli ngene yabarongora ku murango no mwijoro turabona ikoresha inkingi y'igicu canke inkingi y'umuriro. Ariko kandi turabona Imana ikoresha igitandara, handi gakoresha ihema, gakoresha ibimazi bitandukanye. Ivyo vyose biza kuba ivy'Imana yahisemo gukoresha kugira ngo ibereke canke ihishure ico iba itumbereye. Kino gihe rero muri no ndirimbo tuza kubona hariho iriba ririko riraririmbirwa. Mbega vy'ukuri kuri bo batahura iki? Baratahura ko bwa mbere Imana isezerano y'ubwire baha amazi rifatanye n'iriba, kuko ku murongo wa 18 baravuga neza ko ari iriba ryari gimbwe n'abaganza bagimbishije inkoni zabo zo kuganza. Biza kugaragara bari bakikuje iryo riba, hanyuma bakaca baririmba dudubiza wariba, dudubiza wariba, dudubiza. Ndibaza ko bashobora kuba baririmbye nk'uko dudubiza wariba, bariko babwira iryo riba ridudubiza amazi. Mugabo igitangaza baciteze mw'iriba, mugabo ubundi bwo Imana niyo ibabwiye bakorane hanyuma bahereze amazi. Umwanditsi ntiyagura rwose kugira ngo tubone ingene byakurikiranye, ariko uri kuritegereza urabona ko kuririmba kwabo n'umunezero bari bafise byari bifatanye n'Imana igira bakorera hamande y'iryo riba, kandi bari bafise kwizera ko iryo riba rigira ritanga iki amazi. Mbega none mu gihe cacu twohava tuba nk'aboririmba muri buno buryo bivanye n'Imana isezeranye ikaca kiduhindukirira indirimbo? Imbere yuko tubona ingene twotahura uno murongo muri kino gihe cacu, reka turabe aho Yesu bwiwe aza kongera gukoresha ibijanye n'iriba igihe yarahuye n'umugore w'umusamariyakazi. Yohana arabivuga ko igice ca 4 dusome ku murongo wa 13 na 14. Yesu aramwishura ati uwunywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha azosubira agira inyota namba gushitsa ibihe vyose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Hari harejeje kuba ikiganiro c'ingene Yesu ariko amusaba amazi, hanyuma umugore akabona ata mpamvu yo kumuha amazi kuko abayuda n'abasamariya banenana. Hanyuma Yesu aravuga ati yego waruzi ugusavye amazi uwariwe. Mukaba aramubwira ati none wewe uri kuvuga yuko utanga amazi y'ubugingo usumba sokuruza wacu Yakobo yanywako. Ariko niho Yesu acamubwira ati ya waruzi ingabire y'Imana ukamenya ugusavye ngoma utwo kunywa wariwe, nawe ubu musavye ngo nawe akaguha amazi y'ubugingo. Tuza kubona Yesu aza gukoresha iriba, hanyuma atumbere kwerekana ko hari kirengeye iriba
babona ribahereza amazi. Ubwiwe ariko yivuga ko ari we riba by'ukuri ritanga amazi kandi riba rikamara inyota. Saho honyine arongera arabivuga ku bijanye no gusukwa kwa Mpwemu Yera. Hanyene mu gitabo cya Yohana igice c'indwi ku murongo wa 38 ngo uwunyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri Mpwemu uwo abamwizera bagira bahabwe, kuko Mpwemu atari bwatanga, ko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Tuza kubona hano aza kuvuga nk'uko ari we atanga amazi ku muntu wese anyotewe. Ariko iyi nyota ariko aravuga niyihe? Ariko avuga inyota yajyariwe. Kuri 37 bavuga ngo nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru wo munsi utiyindi, Yesu arahagarara arasemera ati namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Ndiyumvira nk'abantu bari hano bariko barumva no majambo bavuga bati ni gute uyu muntu ashobora kwiyita iri ushobora kuduha amazi tunywe? Umuntu yotanga amazi gute? Kuko bari bamenyereye kubona amazi ava mw'iriba. Ariko Yesu yari ko abaha iyindi sobanuro irengeye ivy'amariba tandukanye. Pawulo acaza kubivuga neza akavuga ngo ibi bintu byose byo mu isezerano rya kera byari igitutu c'uraririye kuzoza, ubona we ni Kristo, niwe mutumba wa byose. Tuza kubona rero iriba hano ari Kristo muri kino gihe cacu. Yesu niwe riba, niwe aca duhindukirira indirimbo. Hanyuma ikindi kintu kigaragara muri no ndirimbo ni ingene bavuga ngo ni muri vugirize impundu cyane ni muri ririmbire. Harimo kubwira iriba dudubiza wariba, muga hakaba nk'umuhamagaro guhamagarira abandi wo kuririmbira iryo riba kubwikorwa arigire rikore. Tuza kubona ubwacu tumaze kuvuka ubwa kabiri, tuba tumaze guheshwa ku mazi ya Yesu Kristo. Ariko kandi nk'abaririmbyi iyo turirimba turahamagarira abandi kugira ngo bashobore kuririmbira uwo Kristo we riba rimara inyota. Kino gihe bamagwa inyota mu buryo bw'umubiri, ariko hari inyota mu buryo bw'imwero. Iyi nyota iri kwiravugwa hano ni inyota y'ingene inyuma yo kuvuka ubwa kabiri haba hakiri ukwifuza iby'isi. Hari inyota yica mu buryo bwose gishobora kuvugwamo. Ninde ashobora guheza iyo nyota? Ni Kristo. Hanyuma hamwe n'urugendo rushishikara rwo kumumenya no kumutahura, azorushiriza aheza burundu iyo nyota, ndetse n'igihe azogenda igihe azotujana kubana nawe inyota izoshira, kuko afise ubugingo budashira. Ni wahezia ukwifuza kose ku muntu. Ivyo umuntu ashobora gukenera mu buzima bwiwe niwe wenyene ashobora kubiheza. Rero niyo ndirimbo yacu, Kristo niwe ndirimbo yacu. Mu kurangiza ndagomba tuvugane ku kijanye n'imvugo ngereranyo, na cane cane ku banditsi b'indirimbo. Mbega ko baririmbye bavuga bati wariba dudubiza. Mbega natwe uno munsi twokoresha imvugo ngereranyo mu ndirimbo zacu? Ubwa mbere ndagomba gushaka tuzo kubijanye n'indirimbo zikoraniro. Indirimbo y'ikoraniro ni indirimbo ibitumbereye kuririmba ubutumwa bwiza. Hanyuma intumbero yo gukorana kw'abera ni kugira ngo bashobore kwibukanya no gusubiramo ubutumwa bwiza. Inyuma yo kubwirana ubutumwa bwiza, gusubiramo ubutumwa bwiza, kwigishanya ubutumwa bwiza, Imana irashitse intumbero yayo mu gukorana kw'abera. Ariko rero hari inyishu ikoraniro ribwirizwa kwishura ku ndirimbo iyo ari yose ishobora kuririmbwa. Twibaze nk'akarorero, nk'ubu ugasanga uri kurandika indirimbo ivuga kuri Yeriko. Wewe nk'umwanditsi urashobora gutahura yuko ari igihome kanaka nkuko bamwe n'abandi bahora babivuga. Ariko iyo two turaririmba Yeriko irasenyuka canke Yeriko igiye gusenyuka mu ndirimbo, mbega ikoraniro riraza gutahura ico tugomba kuvuga muri Yeriko? Canke nitwavuga ubugaragu, mbega ikoraniro riraza gutahura ubugaragu two turavuga? Hari uza kwiyumvira ko ari ubugaragu bw'Isinayi, ubugaragu bundi mu kibanza kanaka,
mugasanga nawe wakoresha imvugo ngereranyo y'ubugaragwa bivanye n'ingene ivyo uriko uracamwo, nimba ari bitagenda neza, nimba utagisenga ukumva wokoresha iryo jambo. Ariko ku bijanye n'ikoraniro mbega ni gute bazohava bishura? Ku bwanje indirimbo y'ikoraniro ntikwiye kuba indirimbo tubaza ibibazo. Indirimbo yose tumanje kwibaza ibibazo, ico gihe iba yamaze gutakaza ikibanza co mw'ikoraniro. Ikoraniro ikeneye indirimbo zisiguritse kandi indirimbo zigize ukuri kumwe kw'ijambo ry'Imana. Izi ndirimbo zihari z'ivyo ducamwo, jewe naciyemwo nka Claude nkaca nandika indirimbo isa n'ivyo naciyemwo, igenda yizaniye ikoraniro. Ikoraniro ntirishobora gushaka ritahura ivyo naciyemwo, kuko ivyo naciyemwo sivyo ikoraniro ririko riracamwo. Ivyo bitwereka rero ngo indirimbo zacu zibwirizwa kuba zakuwemwo ibindi bintu vyose, hagasigara ukuri konyene kudahinduka, niko ikoraniro ukeneye. Rero ibijanye n'imvugo ngereranyo nkuko hano hakoreshejwe wariba dudubiza, dukwiye kwirinda twebwe banditsi b'indirimbo igihe twandika indirimbo ishengero rizokoresha. Mana irushize kudutahuza ibirengeye dushobora kwibaza ku bijanye n'umuziki n'indirimbo. Murakoze.